Ndabaramukije mwese abandi ndabahaye mwiriwe banywanyi bacu mukurikirana amakuru n'ibiganiro amakuru mugezwaho nange Bunyoni umugenzi hano kwimbonesha kure yanje ndetse ari nayo yanyu imbonesha kure imwe rudende bashikiriza vyinshi cyane bikubiyemo ivyo amatwi yanyu atigeze yumva na makuru atosoye amakuru yizewe amakuru mbanatoje mu buryo bwimbitse amakuru mbanigereye ku rubuga rw'intambara maze nkavuga ngo rekanya bashikirize maze namwe mubashe kuyumva gatanu kuri gatanu nkubwiriza nyene biri kuvugwa mu komine atandukanye hano mu gihugu cacu c'u Burundi aho nkubwiriza ibiri kuvugwa mu ntara zose zigize Burundi ndetse n'amakomine atandukanye nkakubwiriza nyene n'ibiri kuvugwa muri Republika Iharanira Rusange ya Kongo ku rubuga rw'intambara aho hari intambara iri guhuza umutwe twaje ibigwanisho wa M23 ndetse n'ingabo z'igihugu za FARDC nkubwiriza nyene n'ibiri ko biravugwa mu bihugu vy'u Rwanda mu birari vy'ubutegetsi nkakubwiriza ibiri kuvugwa muri Uganda mu mvo za politike nkakubwiriza ibiri kuvugwa muri Kenya mu mvo n'imvano ndetse n'ibiswa muri Tanzania nkakubwiriza n'ibiri kuvugwa muri Afrika yose muri rusange nkubwiriza n'ibiri kuvugwa ijya nino ku isi yose mu bihugu vy'amakungu ya kure na cane mu bihugu vy'ibiyaga binini Ereka ndakengurukiro hajije gufyonda sabone umanutse hasi kwa jamu kumutwanitse sabone ugafyonda ko wamara gufyonda sabone kandi wakomeza dusangiza n'ibitekerezo ngo tujye tubasha kubana gatanu kuri gatanu ariko ndasaba nawe utaraheza gufyonda sabone kwamanuka hasi kwa jamu kumutwanitse sabone ugafyonda ko wamara gufyonda sabone kandi nawe ukebuka kudusangiza n'ibitekerezo ariko yuka gufyonda ukazogira kari hirya gato kugira ngo ujye urabasha kubana gatanu kuri gatanu mu gikunkuru amakuru naguteguriye agiye kwibandaho inyeshyamba za M23 nanone zongeye zikora ishano aho zimaze kwica abandi barundi benshi cyane batagira ingano mu gace ka Sake mu mirwano yabaye mu gicuku c'umugoroba ntabwo ari vyo ngivyo gusa nyene nanone izi nyeshyamba za M23 biri kuvuga ko nyene zateye ibindiro vya FARDC byari biri mu mujyi wa Sake maze naho bibasha kwigarurira aka gace ka Sake ndetse zinahica n'abasirikare bakomeye cyane b'u Burundi umutwe wa M23 waba ari wo uri kugenzura agace ka Sake na Bweramana mu mirwano nyene yabaye mu rukerera rwa mu gitondo nyene bakaba bahiciye abarundi benshi cyane bakatagira ingano ndaze kubikora ko nyene mwidorido y'amakuru naguteguriye ndongera nkubwirize ko nanone abasirikare bashya 34 basidiraniye kurinda papa kugera kuba banamufira ntabwo ari vyo ngivyo gusa reka dusubire hano i Burundi nkubwirije yuko batoraguye indi mirambo igera kuri 234 y'abasirikare b'u Burundi muri Republika Iharanira Rusange ya Kongo bamaze kuhapfira bakaba babashije kuyikikiriza Neva Evariste Ndayishimiye perezida w'igihugu c'u Burundi biro bikaba vyakomeze kuba akaroro kaba bari kuvuga yuko ndetse banibaza impamvu abasirikare bose bariko barapfa bapfira muri Republika Iharanira Rusange ya Kongo ndetse igihugu cyose cyaba kimaze gushira mu bice vya Bitonga Ngugu Karehe ushaku hagaragaye imirambo y'abasirikare b'abarundi harimo n'umwe mu officier wari ufite izina rikomeye cyane mu Burundi ndaza kurikira ko mwidorido y'amakuru nyene ndaguteguriye ndabizi ko ashobora kuba ari mu gitondo saa cyangwa se nimugoroba ariko nacatuma udafata iminota watanze 10 cyangwa 15 gusa kumvire vyesha amatwi yawe atigeze yumva idonido y'amakuru ni mukanye gato ya cyane kuri mukoronje uba ariko urumviriza ndi Bunyoni umugenzi wabika bakaze mwidonido y'amakuru nagutegura hamwe nanje Bunyoni umugenzi reka ntangure kuri iyi nkuru ikomeye cyane nkuru iteye agahinda y'abasirikare batoraguwe imirambo yabo bamaze bagera kuri 234 aho bose bamaze gupfa bamaze gushira mu bice vya Bitonga Ngugu Karehe na Bushaku hagaragaye imirambo y'abasirikare b'abarundi barimwo n'umwe mu officier wari ufite izina rikomeye cyane mu Burundi indi mirambo myinshi y'ingabo z'u Burundi yatoraguwe mu bice byo muri teritware ya Masisi mu ntara ya Kivu ya ruguru habonetse kandi imirambo myinshi y'ingabo z'u Burundi yatoraguwe muri Ngungu muri teritwari ya Masisi mu ntara ya Kivu ya ruguru
n'uyu munsi tariki y'umunani Gicurasi 2024 haturaguwe indi mirambo igera kuri 234 y'abasirikare b'u Burundi nyuma y'uko muri ibyo bice hari habereye urugamba rukaze hagati ya M23 niho ry'ingabo zirwana ku ruhande rwa leta ya Kinshasa. Mu mpera z'icyumweru gishize nibwo ingungu habereye imigwano biza no kurangirira ku gace ko muri teritwari ya Masisi haguririwe n'ingabo zayoboyewe na Generali Makenga. Nyuma y'iyo migwano imbuga nkoranyambaga zatangaje ko muri ivyo bice haguye abasirikare benshi b'u Burundi harimwo ko urubuga rwa Pacifique umurundi ushinzwe gutabariza bene wabo muri ako gace aho rwahise rutanga amakuru bivuga ko abasirikare b'ibihugu vyabo benshi baguye mu ntara ihanganishije M23 n'ihuriro ry'ingabo zirwana ku ruhande rwa leta. Binavugwa ko kandi batanze mpore ku miryango y'abarundi babuze ababo mu ntambara abenegihugu b'u Burundi batazi icyo igamije. Gusa kuri uyu mwanya no kuri Burundi News TV tugiye kubabwiriza umubare w'abasirikare b'igihugu baguye hano muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo ko bose bapfuye bagashyira mu gihe tukiriko turakora tunakora amatohoza ku mazina y'abo basirikare. Abandi bavuzwe cyane mu mpera z'umwaka ushize nyuma y'imigwano yakaze yagiye ibera mu bice vya Masisi nk'ahitwa Kicanga no mu nkengero zayo ndetse no mu bice byo muri teritware ya Nyiragongo. Amasoko ya Burundi News TV avuga ko ingabo z'u Burundi nyinshi zaburiwe irengero abandi bakaba bamaze gufatwa miri harimwo n'abandi bakomeretse. Ngayo nguko rero abariko barapfira hano muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo ni akarorero gusa nyene niko biriko biragenda. Hari n'abandi basirikare benshi bamaze gupfira muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo aka kanya bamaze gufatirwa mu gace ka Sake aho kamaze kwigarurirwa na M23 mu mirwano yabaye mu gicuku. Umutwe wa M23 waba ari wo uri kugenzura agace ka Sake na Bweramana mu mirwano yabaye mu rukerera. Isoko y'aba Burundi News TV iri mu mugi wa Goma ivuga ko hakiri urujijo rwo kuba ingabo za leta FARDC zaba zikiri muri Sake. Umwe mu bakozi ba MONUSCO yabwiye umunyamakuru wacu uri Goma ko babonye amakuru avuga ko umutwe wa M23 wagavye igitero gikomeye kuri FARDC na Wazalendo bikurikiranwa muri Sake. Uyu mutangabuhamya kandi avuga ko intambara yatangiye saa 8 z'ijoro. Umwe mu bavyiboneye n'amaso avuga ko babonye imodoka za gisirikare ziri gutunda inkomere zivanwa Sake zirekezwa mu bitaro vya Sibiki kandi ko hari icyo bakishe mu mugi wa Goma. Hagati aho ingabo za leta zikaba zikomeje kurunda ibikoresho vyinshi ahitwa Bugaza. Umwe mu banyamakuru bakomeye mu Combero Butubenga abishikirije kuri Twitter yavuze ko M23 iri kugenzura agace ka Bweramana n'inkengero z'umujyi wa Minova kandi hari abavuze ko bashobora Minova kubera kwanga no kwikanga M23. Ngayo nguko rero nyene benshi bariko barafa abandi bagakomeza ndetse guhunga bavanwa mu vyabo kuko bikomeye cane. Ni byinshi cane nyine turagenda tubabwiriza dore ko cane bikubiyemo ivyo amatwi yanyu atigeze yumva. Mu yandi makuru ahejeje kudushikira kano kayo kuba ko Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo imaze gutanga imiliyoni z'amadolari 500 zo kugura indege z'intambara. Ibiganiro vyarimbanyije muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo bigamije kugura drone z'intambara aho leta ya Kongo iteguye gushora akayabo ka miliyari 619 zingana n'amamiliyoni 500 muri Afurika y'Epfo. Bamwe mu
bitabira ivyo biganiro harimwo Minisitiri w'Ingabo Jean Pierre Bemba, ndetse ubu amakuru akaba avuga ko abajyanama ba Perezida Felix Antoine Tshisekedi bari mu bishoboka vyose ngo ayo mafaranga yishyurwe. Iki gihugu kikaba cyaribasiwe n'umutwe wa M23 kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na kabiri kuza ubu kiri mu ntambara, aho bigaragara ko guhashya uyu mutwe byakibereye ingorabahizi. Amakuru avuga ko mu rwego rwo kuziba icyuho cy'ibikorwa by'ingabo za FARDC zirwanira ku butaka zananiwe kugira umusaruro zitanga, Tshisekedi amaze igihe yariyemeje gushyira imbaraga mu kirere binyuze mu kongera umubare w'indege z'intambara. Africa Intelligence yanditse ko indege nyinshi z'intambara ziri mu nzira zo kwinjira mu ntambara ikomeje kujya mbere muri Kivu y'Amajyaruguru, mu gihe hanakomeje ibiganiro hagati ya RDC na kimwe mu bigo vyo muri Afurika y'Epfo yifuza ko vyayigurisha za drone z'intambara. Mu gihe gahunda y'izi drone yoba igizweho, vyatezwe ko RDC igomba kwishyura imiliyoni 500 kugira ngo ihabwe ziriya ndege zitagira abapilote. Africa Intelligence kandi ikomeza ibandanya ko mu cyumweru ndetse mu byumweru bike bishize Bemba yagiranye ibiganiro n'abahagarariye sosiyete yitwa TFM Defense and Aerospace y'i Johannesburg, bamwijeje ko biteguye kumuha vuba bishoboka drone zikorerwa mu Bushinwa. Ni ibiganiro vyibanze muri drone zo mu bwoko bwa Wingloking 2 ndetse n'izindi zitazwi mu bijanye no gukoreshwa mu ntambara zo mu bwoko bwa Tawa 328. Muri ibiganiro Bemba n'abariya abanyafurika ngo babanje kuganira niba nta kuntu Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yahabwa drone 6 mbere yo kuzamura umubare bakazigeza kuri 12. RDC kandi ngo yijejwe ko buri miliyoni 500 z'amadolari yakwishyura yanahabwa n'ibindi bikoresho vya gisirikare birimo n'imbunda z'imizinga. Amakuru kandi avuga ko mu rwego rwo kugira ngo bahabwe ririya soko, intumwa za TFM zanumvishije Bemba ko RDC yakwishyura igice kimwe cy'amafaranga mu mabuye y'agaciro cyangwa penderori. Icyakora amakuru akomeza abandanya ko nubwo Bemba akomeje gukora iyo bwabaga kugira ngo gahunda ya ziriya drone yicemo, abajyanama ba Tshisekedi by'umwihariko Mundungu Bula uzwi cyane nka Kawo usanzwe ari umujyanama we wihariye batangiye kuyitambika. Amakuru kandi avuga ko n'ibiro vya Minisitiri w'Ingabo za Afurika y'Epfo byatanze umuburo w'uko iriya gahunda ishobora gusiga hari abafunzwe kubera ruswa ihari. Ivyanashimangiwe na Robert Gumede usanzwe ari umucuruzi ukomeye muri Afurika y'Epfo ariko nanone wegereye ubutegetsi bw'i Kinshasa. RDC irashaka kugura izindi drone nyuma y'uko 6 zo mu bwoko bwa CH4 yaguze mu Bushinwa mu mpera z'umwaka ushize. Nta n'imwe igifite, ebyiri muri zo umutwe w'13 wemeje kuba zihanuye, indi imwe ikora impanuka. Ikigo Agemera cyo mu Burigaya gisanzwe kinafite abacashuro muri Kongo nicyo cyari cyafashije iki gihugu kugura ziriya drone. Amakuru kandi avuga ko biciye muri Algeria, RDC iri mu nzira zo kwakira indege z'intambara 6 zo mu bwoko bwa Sukhoi 25 ndetse n'izindi ndege 2 zo mu bwoko bwa R39 Albatros zikenewe imyitozo ariko zinashobora gukoreshwa mu mirwano. Indege zombi RDC yaguze mu kigo TB3 Aircraft Manufacturing cyo muri Georgia. Nshuti banywanyi bacu mwe muri ko muratwumviriza, reka dusubikiye ahangaha. Gusa mwese mumeze ndabasaba gufyonda sabone kandi ariko mukomeza kudusangiza n'ibitekerezo. Ndabakunda cyane, akagire Imana n'amahera kuri mukronje muri ko murumviriza. Ndi Bunyoni umugenzi. Ciao ciao.